andi diwani na Roriro uwo guha utegura igiteramo ati dukeneye umwe muri abo andi yohereza ndico giteramo no muha diwani Roriro kumengo benshi bariduga ko adahanura ushima ahanurwa niwe muntu wenyene mukorera ibisanga ariko agakauka dukorera ibisanga nyabaki kuko inkuru ziwe ntituzivuga nkuko naje ndishize ntituzivuga nkuko bikenewe avuye muri Dubai aguza umuduga brada uzimvye oya hari abantu bibaza ngo ni showbiz bro hari bibaza ngo ni ziregari bavuze ngo ni zitatu nawe yandikaga ngo ni tatu jewe urambeshe navuze zibira afise imwe yarasangwa ifise nta showbiz Roriro agira muri ivyo sindamuvugiye ariko uramaze kubona Roriro agira showbiz naguziki navugisha ko iri mahera gute aguriye moto ahabura hazi ahaba ubu naho nzi neza uramaze no kuhabona muri Rohero ni haba basi sindamuvugira ibintu cyane sinzi n'amahera ari hinzu no mbeshe kajya gapartse abamo nta nzu nimwe iri munsi y'umuriyoni ndaguha akarorero jewe uzosha kwibaze n'undi muntu ariko harabavuye yegere ziraje yerererererererere turagiye turagarutse abakozi bamwe baratangwa kwirukanwa batanamenyeshejwe canke bitanamenyeshejwe ku bakunzi bahora babakurikirana muri STV biba nkakamizwe n'ingoma andi niye ngingo yatumye mufata yo kumwirukana kwine mu kazi aho ukuri umunsi ugeze kuraboneka kwine nta muntu umwe afise ububasha bwo kunyumvugisha ikintu hataragera sindagera hari ukuntu uri kurakizana ugira ugitomore itomora rero vyomeze reka ntomore kwine yitwa kwine ngenda kumana n'umukozi umaze kwifuza muri Steven ninde umukobwa kwifuza koma kwifuza kumwifuza ukavuga ati kweri je no muvuguta mama yangu yo ni fresh no muvuguta nkaca n'umengo no muronde yo man boss no si bupasta je ndafise umugore man ndafise umukobwa nk'uyu erega nubwo umufise ariko erega kumugira wewe nk'umukobwa uremera yuko hariho ama limite wiha ariko we hari umukobwa mukundana nyina akagenda akabwira abantu ati je umusheri wanje afise jeje nyene jewe sheri wanje arabizi umugore wawe ujya mwavyara arabizi ko mfise wewe wenyene ujya mwavyara nyica nk'uwundi wahe je mfise umusheri ariko erega andi wewe ubuzima bwawe rega nubwo ntiburi public harimo igifungo wewe umukobwa ari hanze mwokundana canke wahanyene mu Burundi mwokundana ntiyokema yuko wewe andi uri umuntu ufise niyo kuvuga ati je turi babiri yes bakunzi ba Mr Vuguta vyume muri fresh muri bon muri good ni Mr Tugesho no munyarusago ni Mr Suto chawa Mr koresha umwanya umunyamuji akwija amategeko nagendeye andi wa STV CEO wa STV imwe mu mbonesha kure ibikora neza turabizi turavyemeranya numwe mu bajene ariko ariyungunganya ariko arabikora neza ariko aribeshaho abicishije kuri uyu mwuga twaguyemwo tutigiye ariko sinzi ko yo barawigiye ariko abenshi twawisanzemo kuko twisanze ari ngabirano andi uri bien safi brother maze neza fresh sana ndagiye andi yatanguye ryari kwambara amarori ariko kera andi nzi atakunda kwambara amarori maybe mwibarabara ari mwega basani cyane mutinya kuyambara muyambara mwibabara cyane ariko nanje bon imbere ya kamera atamarori kenshi biranga ko ndafise n'udusoni kubona udusoni kamera iri kirandaba cyane abantu bakumenga ari ikintu kibone duke apana twinshi sinone hari umuntu atasona ariko udusoni iramutse abakunzi rero bacu urazi ko ari bose ari abacu yego kandi niryo rya mbere ngiye kuri screen mbonetse kuri screen za koresha umwanya media yego ndanabakeza ubwa mbere ndimaza ko maze kubikora ariko ndabakeze natwe barigeze kudukeza uri umukozi turabakozi dukunda abakora niryo terambere ndabaramutse cyane kandi je uko biri kose nugumba ndumutumire ndashaka kubaha ikaze mu kiganiro cyacu kuko muza kuwicara ngaha kubera yuko ari yanda hicaye ndabakunda kandi namundizira ko mu nkunda nkanabasaba yuko mubandanye mumushikira umugenzi dugira ibyo dupfa ariko tugire n'ibyo dusangiye n'ibyo twofashanya kugira ngo iterambere riboneke ngo ico dufana igisumbi ico dupfa ego nico shira imbere kuko iterambere rihari bro imishamirano izohera bukebuka ariko hari iterambere n'inzara hanire gusanga ari inzara ubukene ni inzara yuko nizera je cyane yuko ubukene bwo buzanye ivurugo haje niyo mpamvu ibura yatavura nyinshi ziba ibura y'abashwana baba baborewe
ariko ngo umuntu akarashwana mu biti ya burofa kubera iki kikobye burayaba babuze ibindi byose ntawe upfa ngo ntawe ubura icyo kwivuza ntawe ubura icyaha urumva biragoye cyangwa kubura umuduga burayi tunazo nico kiduhanze rero natwe rero tukishimira ubuzima dufise ko twavukiye nga mu Burundi bro hari ivyo Imana yashatse ko dushikako ukunyene twe turi nk'incungu kuri bamwe cyangwa kuri twebwe nyene tugapambana kugira tubeho ejo hayakaza umuntu umwe umukozi ikintu gikomeye kuko aragaruka agafasha umuryango wiwe urumva ko ari bikorwa byiza nikuza turabishima Imana cyane ego ngo umugore wandi ngo akunzwe mu ibanga rikomeye nk'urumogi ivyo bivuga ku ikigandi bo je nibaza yuko uzi ko nkunda umugore wanje ni jewe nyene ariko mu ibanga rikomeye umugore wanje ntabwo ari Fanny Lavine kandi umugore wanje ntabwo ari Mama Gi ntabwo ari Kirsi ntabwo ari Mama Gi sindamenye cyane wenda no umuhost nimba ari umuhost siwe urumva umugore wanje muri make mvuze rero umugore wanje muri make n'umusheri ariko n'umukugo canke iberi wawe ntarubaka urugo ariko turizera igihe cyavyo bizo yego hama urumva bavyite gucikira yagize iki gucikira mu bamubana ni bo igisubira muhira gucikira mu bamubana yatewe indamuhira yani uko ikirundi gitwarire yani yatwaye igitwari ikirundi ndagitinya niyo mpamvu kenshi nakunda kukivuga ntakizi oya je rero ndakikekeranya ukukekeranya nanje shaka gukekeranya yatwaye igitwarire wowe rabo kuvyiyumvira bari kucubivuga hanyuma tubandanye ikiganiro kuko je sinza kuvuga ivyo ntazi oya hari abantu biyumvira none andi umwana wiwe niwe guma publiya gusa ariko turakeneye kubona uyo mukobwa gusa umwana wanje aracafise kazoza kose ntaragira shwa yo kuba umustar cyangwa yo kubiki urumva ariko kandi umwana ntashavarantera mvuga ati ngo yaranteye ishavu ngo umva ni wa muntu nguma niyumvira umwanya n'umwanya nubwo mbashavuye mbwati umwana ntakabikiwe akagoma mu bwenge kandi abantu bose turabizi abana n'ukuri ari ikindi kintu bongereza hanyuma igikuru nuko ndamwubaha mama wiwe kandi nkamukunda nico nyamukuru hama imisigaye ndifuza kuba akaroro keza kugwaruka siniyemeye canke iki jewe ndapambana nabo n'umuryango wanje ko nari nsanzwe mpambana n'umuryango wanje nyene urumva ko ari cyo ngira kamaro hama nkabugwaruka nkaba akaroro mugwaruka mu gihe atari umusani si umusani nyene niyo ashaka kuvuga ati je ngomba mu musani azoja imbere ya kamera ubu ntacu mfise no muvugako bose njanja kwiyamamaza ngo uyu n'umugore wanje uyu ni iki bro ni ibintu bitabaho ariko andi harabigeme bahora bibona andi ati burya ndafite umubiri mwiza afite ubwirabure bwiza na kare murazi ko inka yirabura ari iryosha amata andi vraiment je mpikibanza je no mubera umugore mwiza uyo muntu ucumwishura ngo ikigandi bo nimba bamaze kuboneka nimba bataraboneka ntaco mfise ndabavuga ko ariko umuntu wese afise shwa je gusa simpa umwanya munini abakobwa sikuvuga ngo sindabakunda nta muntu umwe adakunda umukobwa ariko dufise santima dufise umubiri ariko rimwe na rimwe tureke n'abakobwa wekoresha umwanya maze kumbura mu kabari kuva tumenyana urigira uramaze kumbura mu kamera nukuri kuzima rero nta munsi warimo ndigera ndamubona andi mu kabari kumbure tuhure muri conference de presse yabereye mu kabari cyangwa umbone ngo saa 4 z'ijoro saa 3 saa 5 mu kabari urumva ko atari cyakindi cyonyene ndafise ibintu je nahereza ikibanza impamvu nuko mfise ubuzima bundaba bro mfise abantu bandaba mfise umuntu atabayeho je mama wanje abayeho nabi ndumva ko hari ibintu ntafise urumva ni kuvuga ngo wa mwanya no shira mu kabare cyane cyane ndawushira mu gukora no kuruhura umubiri ngyame bon je ndo umuntu nkunda football nkagira sport nkumva ko ndiko ndakora ikintu cyubaka umubiri wanje kandi kizoshobora kunteza imbere ariko akabare bro ngiye kabiri mu ndwi ngiye konona amahera yarya amahera ntazogaruka ariko ngiye kwicara ngiye kuvugana nakoresha umwanya tugapanga ikintu projet canke iki niyo target yanjye navyo nkunda abari fresh cyane gose umwana wawe aracari muto wandi ndibaza sino kubaza ngo umutegurira iki kuko niwazi Imana niyizi cyo yamuteguriye urakunda uyo mugore yavyaye uyo mwana ga andi uramukunda cyane gose yego arabizi muri make reka ndarivuge muri make ni special for me cause ni ikintu kidasanzwe bro inyuma nibutse umunezero mama wanje agira kuba amfise jewe cyambona nawe umunezero afise kuba mufise aranyishimira kuba afise ikibondo canje nanje ndamwubahira amezi 9 yatwaye umunezero wanje kuko urya mwana wanje bro
is my happiness kabisa. And sport igufasha iki? Sport imfasha kuba bitahura, irandinda ibigwara, ikanduhura mu mutwe, stress z'aka kazi kacu kagoye, iratuma nirengagiza utubazo, donc nkamera nk'urushe, ayo kandi uko ndaruhura ibibazo. Kuko ibibazo ndabigira muri aka kazi cyane kurusha muri sport. Rero sport irashobora kundinda za diabetes, irashobora kundinda kuvyibuha cyane, ego ikintu ciza cyane. Ego murumvise akamaro ka sport kuri Andy. Yegere ziraje yererererererere turagiye turagarutse. Abakozi bamwe baratangwa kwirukanwa batanamenyeshejwe canke bitanamenyeshejwe ku bakunzi bahora babakurikirana muri STV, biba nkakamizwe n'ingoma. Andy, niye ngingo yatumye mufata yo kumwirukana Queen mu kazi? Queen yakoze igihe kinini muri STV. Kiya gihe yakoze rero abafana nubwo bishika tukababesha canke hari hababesha, nubwo bishika bakumva inkuru zitarizo, nubwo bishika bakabona inkuru bakazifata ukundi, ivyo ni ma challenge ariho kuko no muntu ntapfa kwemera yemera icyo ashatse akanka icyo ashatse. Rero aho ukuri kuri umunsi ugeze kuraboneka. Queen nta muntu umwe afise ububasha bwo kumvugisha ikintu hataragera. Sindagera ari ukuntu uri kurakizana ugira ugitomore. Itomora rero vyo meze. Reka ntomore. Queen yitwa Queen ngenda kumana. Yarigeze kuba akorera STV, ariko yarigeze kuba akorera STV. Naho hirya yejo ikiganiro ciwe cyaragiyeko. Imana ishimwe ko tukiri bazima nawe akiri muzima. Andy, ari ibintu ubushaka genda bajije ati Queen niye impamvu yatumye mumwirukana, kuko nimba ndi ngaha nk'umunyarusaku nk'umushakashatsi hari vyinshi noba namanje gutohoza bro. Ndashaka ari umuco Queen aracakora muri STV canke yarirukana. Iranda guha umuco banze umuco abakunzi bawe ubaha umuco wemeza ko Queen yirukanye cyenda guha nanje uwo muco cyane. Uyo muco wemeza ko Queen yirukanwe n'uyu Queen muheruka kumubona mu bikorwa agaragara ryari? Hari ikiganiro mperuka ku musenyi ku mucanga kuri Tanganyika. Queen aragarutse ashikiye mu bibazo, aragarutse urumva iyo ni question, aragarutse ashikiye mu bibazo. Ego hirya yejo hari ikiganiro ciwe cagiye ko, ariko Queen ntari karagaragara mu bikorwa vya STV kuko aka kazi kacu Andy hari ibiganiro ushobora gukora bigapostingwa haciye ukwezi, hari ibiganiro bidapfa. Impamvu ndiko ndavuga yuko ntashaka kuvuga ko kanini Razaka hari ubundi buzima buri behind, simenye ubuzima bw'umuntu wese. Oya dutahura kuko nawe mutandukanye no mu cameraman atagutelefona kugenda muri ubu buzima ntubumenye. Rero ndashaka kumuvugiriya kuvuga ati ari muri yibwa sanga sivyo ari mu kano kanya, ukekeranya ko yo bari mu biki jewe Queen nibaza yuko nta byinshi mba nkeneye kumenya. Ari muhira abafise ari bari sekirize na mama wiwe. Ari under STV under koma. None ntase umukozi wa STV na Jinera yagiye haraheza amezi nka 3 cyangwa 4, ariko ntari under ya STV kuko aracayikunda iracamukunda. Ariko Jinera rigeze kugaruka yarakoze ikiganiro nabonye bace bamwakiriza ko kamera direct akiza bayage. Kame niyo mpamvu uvuye ahantu neza muri STV ni utegeza kuhava neza kuko hari umubano mwiza uko biri kose. Ego Andy, Queen ni umukozi wa STV, si umukozi wa STV. None gamana ndata ntumwambajije kushanda kwishuri nabihevye basi vyo kugusatira ngo yarirukanwe sivyo, kuko kwirukanwa ufise insiguro zawe woduhereza zikatuwerekana neza yuko none erekana icemeza ko wirukanywe, ukambaza amasezerano ati nyereka amasezerano yuko yirukanwe nimba ari we yagutumye sivyo. Ariko ndutahura iki ni umukozi wa STV, si umukozi wa STV gushika kuri no saha. Queen sivyo, Queen aracari ntakiri. Jewe ndakunda kuvuga nafasha kanya nkiyumvira canke oya namwanya ndaguha numva ku mutima kuranyemerera. Queen aracari canke ntakiri niko nshaka utangurire. Next content nzocishura bien, ariko no mwanya Queen ndizera ko umunyarusaku rero umunyarusaka kuri ibintu mu muntu je vyanse gusohoka bro. Andy urabona yo bakunzi bakoreje umwanya bakunzi bacu murumva neza yuko hariho igipfungo, hariho akantu kuko umuntu gushikiriza ati naka kuko je naravuze ati sinkiri hariya
kwa Mutara umunsi wagize conference niho wabivuze hari haheza ameza ngaye batakubona yari system kwanza ivyari byagoreza system erega urukuru niyo nkuru nani wigeze kubona batangura kuvuga ngo kunuku andi wewe ntari yani nta na stats yaraje arakigo maybe agiye azosezera niki gituma ndakoresha abakobwa cyane bo nkoresha abahungu ndaguharurire fisa abahungu bangaye Fabrice reka marure none erega abo nibana bazi ngo nico ngomba kuri impamvu haboneka abakobwa kuri kamera cyane andi akoresha abakobwa kubera iki cyane nivyo ngomba kwishura none nyumviriza ega we wambaje ifoke je nishura kandi nishura uko ndabishaka kandi gato icambere ngiki icambere nta mukozi dukura muhira ico ni cambere abakobwa nibo baza kugusa akazi cyane nta mukobwa dukura muhira ica kabiri si jewe batumbera gusaba akazi hari umuntu abijeje bacako bakavugana nawe ariko ni ubemerera jewe ndakonfirma ariko nkonfirma ivyo udashimye handi oya nkonfirma ivyo numvise kuri rya muntu bacako umva ni itegeko wewe umva bakubwira ati ubigende bigaruka ategeza gukora andi we nta shafte yovuga ati bugiye umuntu none gashaho akazara ki wawe urashobora gute ariko 50% hari umuntu abijejwe kuko turaba kwanza ubushake bw'akazi bw'umuntu ni na bidi ishaka fise urumva hanyuma je maze kumva ko bihari bijya ndafise experience muri aka kazi nubwo atari nini cyane ndizira karahara ka experience rero nkarabatsi arabimerita ejo azovayo tuzotwomukura aha tukamushikana aha ariko harimo ingufu ziho atabishatse ntibishoboka rero gukoresha abakobwa benshi icambere haraje umuhamaze kuza umuhungu umwe twaramuhaye akazi ariko ntiyagara nakoresha umwanya twageze kumubwira ati twageze kumubwira ati niwabona kwera huri bidakunda karibu dukore nituzokwemera kuba none ya 50% wa manza kuvuga warabimbwiye ati burya jewe oyaye wewe ndakubona rega ndafise shwana ya 50% irafise ni kure wa munaje kurondera akazi wewe twarabona ibibazo wari rimwe n'abafana barabibona wari ico gihe wari usa n'uwirukanywe wishuzo n'amahera iki abafana baravuga tujya mujama muha akazi koresha umwanya imiryango yuguruye ingukore kukuri umukozi hanyuma ibisigaye tuzokwigishana bro tuzovuga ati umubano ukwiye kugenda kugira ngo ubuzima bugende rero baba bakobwa benshi kuko nibo baba bashaka gukora hanyuma kandi twe turaraba nombre zigaburika abahungu abakobwa ntiturenza cyane nk'ubu mfise abahungu n'abakobwa banga kwanza abahungu nibo benshi abahungu ni 2 3 4 5 yego murafise abakozi barenga je mfise aba editor mfise sindabibuka neza mfise aba editor babiri mfise aba cameraman babiri baca babana n'umujournaliste umwe w'umuhungu mva babaye 5 urumva ko ari benshi abahungu niyo mpamvu nabwiye yuko tuba dushaka ega bisade pani cy'umuntu ashobora agaragara cyane rero n'abakobwa igahara baca biyumvira ati abani banagikuriye akashaci mafuyo urabona ndakubwira ikintu kimwe koresha umwanya kwisi ubu mweranda ubuki barakuvuga twama twumvise aba pasteur ngo bagi biturire ngo aba pasteur bakora ibi jewe ndumweranda we uciye uvuga ngo aba bakobwa ngo na andi je ndigiki ngaha ko atani ico nifitiye jewe no kugira ndo nk'agashahara kabo bingora no canja ngaho niyemere ngo ndigiki bewe ubona ngo umuntu ntaja mu bubare cyane niki no gukena birimwo bro atuna bebe nini bakiyane muri tujya dukeya mfise udu projet ubu nifitiye umwana kubera ikintu nari je nabaye wa mbere kuvuga ngo ndafise umwana nije nabaye wa mbere kubivuga kuko ndabishingirira kandi ndavyemera kandi proud navyo rero nta mpamvu nimwe yo kurondera umukozi wanje jewe antuka bajya abakozi ntitubeshane bajya abakobwa twe dukorana yaba abakora harya mwakora yaba abakora iwanje kenshi unashima bamuza abasheri babo ndabesha yego uza abasheri babo uri we ntuzi umusheri wa Queen numba utamubona ntumaze ndamuzi umusheri wa Queen yego ni nkuko ari abasheri twumva baba kugira uvyumva niko nayo ndavyumva kuko mu buzima buri behind sindabinjirira je mba nshaka nzanira akazi hari nigiye marindwi ntababonye n'umukozi umaze kwifuza muri Steven inde umukobwa kwifuza kumwifuza ukavuga ati kweri je no muvuguta mama yangu yo ni fresh no muvuguta nkaca n'umengo no muronde yo man boss honyene kenshi ntakubeshe jewe ibintu by'abakobwa rukunda bifata kimaze gufata ko abakobwa benshi no si bupasta je ndafise umugore man ndafise umukobwa nk'umwe erega nubwo umufise ariko erega kumugira wewe nk'umukobwa uremera yuko hariho ama limite wiha ariko we hari umukobwa mukundana nyina akagenda akabwira abantu ati je umusheri wanje afise jeje nyene jewe sheri wanje arabizi
umugore wawe ujya mwavyara arabizi ko mfise wewe wenyene ujya mwavyara nyica uwundi wahe je mfise umusheri ariko erega andi wewe ubuzima bwawe rega nubwo ntiburi public harimo igifungo wewe umukobwa ari hanze mwokundana canke wahanyene mu Burundi mwokundana ntiyokema yuko wewe andi uri umuntu ufise niyo kuvuga ati je turi babiri yovuga ati jewe vraiment ndazi bivaye nuko nifata nuko uko wifata none avuga ati ndafise umwana nivyo none kugira umwana ni nta mugore koresha umwana wewe nagira ikintu kimwe jewe ubuzima bwanjye ni muri privé ibiri privé nibijya birimwe abandi bantu nk'ubu umwana wanje atanguye guca ubwenge premier mu mwana wanje kugira aje imbere ya kamera mubone kuri YouTube je ngo ndamutwaye ni kubera habaye pari bon maybe ni yakwiza umwaka kwera inzomukorera akantu aho sava bashaka kumubona canke ntibamubone ariko ngo ndazanye ngo umwana oya kubera iki urya mwana je ndi no muskera nari nzoba umukinyi w'umupira nari nzi ko ariyo passion yanje ubuzima indoto yanje sivyo vyabaye nja mu bindi ariko nta numwe yantwaye nabitanguye banyita umubandi bavuga ati ugiye gusara noneho ugiye kwiruka inyuma y'abantu iki no musi biranone umwana wanje nshaka azobica ashaka ico we ashaka n'Imana yamuze je sino iyo abanwa inzoga sinonywesha inzoga umwana wanje ariko andi koko ntuntu inzoga ga je nta nzoga uramaze kumbona maze kingana kibazo ni kimwe kinini go kijewe kinini gose igihe nigeze kubanwa inzoga jewe ingene nazinwa niyo mpamvu ntanazinyoye jewe nanyoye inzoga mu minsi mike kubera stress no kubera gusoma niko no vyita zirakura stress inzoga novuga gute jewe nta munsi ndaborerwa ntumve ngo baborerwa gute nta munsi ndaja mu iswingi nka iswingi je mfise bro mfise 20,000 mu mufuko mba numva iswingi zikwiye canke nk'ubu mfise ngiye gukina umupira mba ndyohewe cyane rero inzoga nimba yarigeze no guca mu kanwa kanje ni kwa kundi ugasanga uricaranye n'umuntu aragusomeje ikamanuka ibintu nk'ibi ariko ngo ndanyoye inzoga 2-3 ntibiramba ko vraiment okay ico kiratahuritse ego andi aba bantu badukurikirana benshi badufata ariko batwita abamenyesha makuru nubwo muri uwo mwuga w'ubumenyesha makuru urimo imici gitandukanye reka mvuge ego ivyo wewe ubizi wabitahuye ariko abadukurikirana bakwita ngo ujya mu journaliste ngo ni journaliste twese hari gihe tunabivuga mu journaliste bakanaka ni ibintu bigomba gusa ariko mu jambo rimwe uko genda bitahura sinemeje abantu ko ariko twitwa ariko turaba creator content turaba creator abantu ba creator nyene sinzi yuko tukivuga neza mu Kirundi nakijya kintu cyo kwita ngo abayutubeze sindacemera cyane kuko urashobora kuba wewe umuyutubere ni mwene YouTube none YouTuber numva ko ari umuntu wa YouTube icyo kintu dusigure nico nawe gerageza kucyumva umuyutubere none n'abantu bafise miliyoni si umwe ariko yaremye yagize niwumva ko wavuze uvuze uvuze uyumwe aba miliyarderi natwe tuvuga aba YouTuber ko nasi umwe urazi impamvu wowe uri umuyutubere je nzi ko ndi umuyutubere wowe uriwe ariko kuri waka ntiwariwe kuri waka urazi impamvu nakubwiye hariho umuntu afise akarorero ntunze kandi akarorero yego ico cenda gitahu ni uyu wa host kuke ntabwo n'umuyutubere ariko n'umuyutubere kuko afise YouTube channel ego ndacemera je nari umuhost nk'ubu queen si umuyutubere twebwe ni turaba YouTuber je ndiwe mfise YouTube wewe uriwe kuko ufise YouTube ake n'umuyutubere landi promoter n'umuyutubere ariko ukabuzi ko uri umuhost nyene mu creator content uri umuntu atanga inkuru cyo ndagitahuye ego none andi niki gituma rero aba host aba YouTuber batakara muri game niki gituma bavyuka muri game batakara icyo tuma batakara niki gituma batakara muri game niki gituma bavyuka muri game bagashuha cyane je ndibaza nishura kuri kote yanje je ntakaye ntahura ko ubuzima bwose bushoboka sinzokwama ndonka 1000 cy'ama views nshobora kuronka 50 umva umaze gutahura yuko ku mu buzima ni ivi na ivi kugenda kugaruka kugwa kuvyuka igikuru kibisi kugwa kibi ni kugwa ukamenya ko waguye ukagaruka ukavyuka urumva niyo mabavuga iyo umuntu apfuye ntagaruka ariko ujya afise indoto ko azogaruka ntabapfuye abatakaye gatoye rero jewe impamvu bagwa sindabizi ariko nzi
impamvu izo challenge inguye ndazi impamvu ni kuja he guharaba mbega naguye gute ndiko nkora ivyo abafana badakunda ndiko ngira iki nuko je nta uruvyo wanje nawe ugatahura ivyo wanunda agatahura ivyo wiwe neza cyane ego Andi D1 na Lolilo uwo guha utegura igiteramo ati dukeneye umwe muri abo Andi yohereza ndico giteramo bose fisa amahera no baha bose bagatera imbere bamukubwira ati umwe niwe dukeneye D1 na Lolilo ati dukeneye umwe abariwe duhereza no mamiliyoni azaryohera abarundi wewe wahereza ndayiyo deal bica bifusaba n'ingene ubabije kibazo bari gushiramwo wisunze iki kuko ntibaririmba kumwe ntibangana mu muziki kumwe ntibafise ubutu uvuze ati ugomba guteza imbere ananigeze kubona stati yawe nguyo muntu ngo nta nica kabiri afise kuri Lolilo yaragiye Dubai ngo nta nica kabiri afise kuri Lolilo ndetse Andi kakunda kubona neza yuko umengo kuri Lolilo kabisa ewana hari ubucuti kanaka bro Lolilo je no mugenzi wanje niyo mpamvu nagiye ko je mugenzi wawe kumushigikira bro akoze arabizi bro ndanabivuze lolo sunabiyuwa akidekonera mucana nkamwereka ati bro aha wihenze n'umuntu ahanunga kujya mu vie Lolilo kumengo ba benshi bariduga ko adahanunga ushima ahanungwa niwe muntu wenyene mukorera ibisanga ariko agakauka dukorera ibisanga nyabaki kuko inkuru ziwe ntituzivuga nkuko naje ndishize ntituzivuga nkuko bikenewe avuye muri Dubai aguze umuduga brother uzimvye oya hari abantu bibaza ngo ni showbiz bro hari bibaza ngo ni ziregari bavuze ngo ni zitatu nawe yandikaga ngo ni tatu jewe urambishe navuze zibira afise imwe yarasanga ifise nta showbiz Lolilo agira muri ivyo sindamuvugiye ariko uramaze kubona Lolilo agira showbiz naguziki navugisha ko iri gari rega abantu barara bati none Lolilo ariko yinziza mahera gute agura iyo moto aha burahazi aha ubu naho nzi neza uramaze no kuhabona muri rohero ni habo basi sindamuvugira ibintu cyane sinzi n'amahera ari hinzu no bambesha kajya gapartsi abamo nta nzu nimwe iri munsi y'umuriyoni ku kwezi ndaguha akarorero jewe uzosha kwibaze n'undi muntu ariko harabavuga ko Loriane nawe ni ntavyo nzi n'ubuzima bwabo bro kuko umunani mu rugo ni babiri rero iterambere giwe ntirishobora kuba giwe wenyene none handi oya ntituje kure none diwa ni wo mugiranya na Lolilo kumugiranya koma oya nkubu erega nkubu reka arabikana mvuga ati upiti nimo unaweza kungwa kudidinganya ukamanza gukekeranya miye Lolilo canke D1 akavuga ati jewe D1 ukarinda kudidinganya kuri Lolilo yashaje D1 bambwira ko tunasa sinzi ko rumaze kuvuga benshi umva nimba ndamurusha imyaka ni petit frère wanje nimurusha imyaka ndamufata nka grand frère wanje ariko mu buzima busanzwe ni nka mukuru wanje ndamuha icyubahiro ciwe Lolilo numutama nubwo atamwana afise tungana yoba papa bigashobo umwana wa mbere afite imyaka ingana uko biri kose nitungana hanyuma ndamwubaha nk'umuvye nyene nk'umuririmbyi rero jewe mu gihe byongorera hehe rero ndakubwiye ivy'umuziki sindabizi kanini urumva kanini gute ngo ibiteramo ngo rero man hari igiteramo ukwibaza ngo D1 arafuta ugasanga ni swata hari ikino kwaza Lolilo araza kuvutura ugasanga uraswase rero jeco nokora bompa yakwiye nkabagaburira bakavutura yaho bagutegetse umwe bra banegeze no yaheba nimara amahera bampemba nta numwe yo kuryohera jewe umwe bavuze ati dukeneye uteze imbere umwe ca ndabicunda ruta no muha D1 kugira ngo ayinuke Lolilo arafise udufaranga man oya arafise amahera Lolilo arafise amahera urisiri yandiko Lolilo arafise none Lolilo naziwe none kuki arondera amahera afise ayandi no wewe ntayo ufise jewe oya sinavuze ngo afise menshi basi navuze ngo afise amahera hamwe nto muha yandi ucumengo yaraheze kuri D1 oya rega ivyo biba bifetiye ku kazi nibyo nakubwiye bavuze ati turabe duteze imbere umwe kuko hariho show umuntu hari n'umufana D1 we nta mahera afise sinzi ariko ico biri none D1 arafise ingendesho honaje ko warumbaje ngo urafise amahera na imisi natakinga ufise n'akamoto je nta moto mfise man barakaniza sio kako kare barakaniyazimaga kare nagitemberera kakaboka baranye imisi ngana nkuko canke ngo waragakotesha kimeje jewe nta moto urambwira uyu muntu anaje zarantiza braza na mini dode man je mbona wari wakagize nkaki wawe MC andi ni izina hari yanditse ko MC andi bagutiza kamuta bro navyo dufise two kuyemera ko mwibijya n'ibintu turafise ibyo twifuza gushikako nitwiyemera kuri ibi cyane tuzokwiya kimihegeze ngiro mbe burya ndafise imyaka ingana bon sha no muzi nta muzi yo kwivuga mfise
yego kwe ugira impudu yo kuyivuga ryari Uno munsi kubaza no- kuri telefone censhira mu umunsi wa anniversaire yanjye kiganiro. ukazobona happy Anniversaire birthday to me uyifata ryari? muri février 23 23 hari bo twibuke hari ko mama haregera 1990 muri 1990 mama no akunda kuyinyibutsa nayo utora telefone ko ntayifise nka mu telefone urinde ku mufuko mama ari mu mufuko mama telefone ku telefone akabatugira mama ari nka mu telefone ego mama we na papa ukunda nde sana tout simplement nkunda mama wanje wenyene apana nkunda nde cyane nkunda mama wanje wenyene nta nushaka kumva bo sinavuze ko nashaka kumva nkunda mama wanje wenyene ariko papa uvuniye ko kabisa mu mavi nibisanzwe bro papa nta nuwo evra kuko ingene ubivuze sinshobora kukubesha papa wanje nawo nkunda muzako ni ura mapombe magwagwa mu mamideli wabatu afise vie nziza cyane bon vie koma ubuzima busanzwe muri famille kweli ne uramwanka ari batupagani yarabataye bande yataye nikumengura mwanka none ko jewe vie wanje wambajije ati mama wana papa wakundana direct ni warinze kudidinganya nka kumwe kwa Diwani na Ruriro wakubitiye ko ati mzee braza mama kabisa mama mukunda wenyene cyane yego mzee nta ukunda kwitavya nyani vyari shuwe nkunda mama wanje cyane mzee nta ukunda mzee yarakoze yarambyaye ivyatakoze iko Imana irikira binshikanako buke abafana barankunda nta muha mzee wandi kweli mini musope maneno nzogwana nimero yiwe iyo ma content kibi nuko usanga biragukwege tani chef ngari umuchifu azibe we peti uri kuza ku chef navuze nukura umuntu wese arashaka kuba umushefu bro ari mu rugombo canka ari mu byumba papa wanje koko none je mu rugombo man ratiko mu rugombo je meruka y'umunsi we mwari kubona kesi kigagi oya ntiyari we ntihari bwaze muri wako yari Silva na nani na case niho rero nari nkishikaho nyene mu rugombo kuri centre ryajyamye ndahashitse rero narizeyo kandi nizeyo nkiri muto kuko nahize donc deuxième na troisième na quatrième ngiye cinquième chandavaye umva ari ukuntu ntarinzi kirundi bakasema upeti vraiment niho kweri hatumye menye kirundi sinda nahazi cyane sibiyeyo ndahasubiye kubera mama concert ba orege tujayo kandi uzoja gutora nayo katongo kakokorera ski tongo nta tongo mfise bro ntaco mfise kweri je kweri simfise aho ntorana sinokubesha ego andi mu bakomedi nga mu Burundi je burya ndikundira famba je burya arangyohera je ndamukunda vraiment kandi ibi ndakoze kubivuga je famba kweri ni hatari je arangyohera sana andi wewe umukomedi nga mu Burundi akunda cyane ni bose famba kigingi mutima gasore abo muyaga nabo mahasa muri abo muyaga cyane ni mbo egari ukuntu umuntu gasanga uri kuramwisembereza wewe ugasanga famba turayaga gasore n'umugenzi mutima turayaga bisanzwe ariko sinovuga ngo aranyisemba cyangwa ndamwisemba no niwe tutayaga kwe nta na contact mfise kwe no bambeshe gusa ndamukunda ndamukurikirana cyane bose ndabakunda bakomedi sanzwe nta comedy siguyanje cyane ikiganiro nabo bantu ayo mazina urazi nawe ko atari bose maze gukorana gasore twarakoranye famba twarakoranye mutima twarakoranye amahasa twarakoranye ubusigaye ni defense na kigingego gabara petisi kumugeta kama ni bakomedi je mengo na mahasa oya ndabafata nka mahasa nyene yani je profile yabo sindayifata nka comedy ndayifata kwa mahasa bukuru na butoyi kwa Mutama Gerard niko ndabo umuntu wese afite brand yiwe urumva brand yabajya si comedy urumva kuri jewe nuko ara mahasa ico gusa kiranyeka kuko bari muri industry urondera ibiganiro bibiri no oya bo reka ndagushimire cyane yandi reka ndagushimire cyane cyabaye kirekire reka ndagushimire cyane ndana kwifuriza iterambere umugisha mu ruvyaro uri kurira vyara kaze mu muryango wacu wo kurondoka kaze mu muryango wo kuvuguta ariko ndagusabira kuzoja muri uyu mugambwe rero wo kujya muri gusa rero ko je njyama ndi gusa bro mugiye bitaraba bro ntunyigisha ubusutwa amen rero ico nifuza nuko bizoba kandi ndizera bizoba neza ico ndagishingira nahe jewe nzobana n'umugore ngize mariage kandi nzoyiryohererwa ndanabinyotewe
ariko inyuma y'ivyo ndifuza kugira ubuzima bwiza bro mbanze ndondere ejo umugore nzomugafasha gute nzomutunga gute ejo ninatunga umugore ntibizotuma mutoya wanje kagasaburi nakamugurira ntibizotuma nimba twohura nakoresha umwanya akambwira ati ntizi igihumbi nkakimuha canke wewe ukakima rumva twubake kugira ngo ejo twubake kazoza keza agena manuye guharuka nkanje nivyo nkunda kuvuga twige gukora cyane twige guha umwanya ibitaduha akamaro tubihe umwanya muto ibiduha akamaro tukabiha umwanya munini ndashima cyane abayuti abo mwita abayuti beje ndabita aba creator canke aba host canke abatanga amakuru urumva canke kwa kunyira abamenyesha amakuru impamvu iryo zina nabonye ryaje nuko natwe gari amakuru tumenyesha tukayashikana kure nkaba ndabashimira bo barakora cyane nukuri akazi urinzi ukajambo nubwo buri umunebwe ubunebwe buca buhera ndabakunda batwigire ko nabakora ibindi bitandukanye aba entrepreneuria abaki abarimyi n'aborozi biki bakore cyane natwe kandi ababona ko hari ahandi twoshika badutere n'izindi ntege nimba avuga ati andi wongereje inguvu speed bizogenda bien badushigikire hanyuma nawe ndakwifurije iterambere bro ni watera imbere je mpara ko nzoba nteye imbere igihugu gizoba giteye imbere abarundi n'abarundi kazi muri rusange ashimira cyane koresha imanya media kumwanya yampaye canke kwiteka inteye kumva ko no kwicara imbere ya kamera zabo Imana ibahezagire cyane behind camera ni Pax Salaba bye bye.